Nibara ku mutemere umushingamateka yagirizwa kwica umuntu muti uyo mushingamateka avugwa mu vyo kwica umuntu yoba yarabikoze gute yabikoze ryari ese ibimwagirizwa ni ibiki iryo bara ryoba ryaraguye ryari kuri ubu ngubu vyifashe gute namakuru ngiye kubashegereza muri kano kanya abanywanyi bacu mudahengeshanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza gakumbanisha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV yambanisha kure imwe rudende bashikiriza y'amakuru muba mwaranyegejwe iba bitariko biratangazwa vyagizwe ikinyegezwa bikagirwa ibanga gakumbanisha kure yacu ushobora kubiharonka ayo makuru rero kugira urashikirwa nayo ufyonda kuri subscribe maze twaje turashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri byanino hatandukanye ngiye kubashikiriza ano makuru nze kubabwira ivyo mushinga amateka ndetse nze no kubabwira ukuntu iryo bara ryoba ryarakozwe abandi bari mu mugambwe CNDD FDD boba bavyenyegeje inyuma abo bafatanije ndetse n'ukuntu ivyo vyose vyoba vyarateguwe. Hari nandi makuru batandukanye avugwa ndaza kugenda tuyaca irya nino ayavugwa mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi biba vyagiye biratangazwa. Muriko muribaza muti iryo bara uyo mushinga amateka yoba yararikoze afashijwe nande? Mushinga amateka yagirizwa kwica umuntu ariko ivyo bintu bikaba birimwo amakuru ateye ubwoba. Uyo mushinga amateka nawe nta wundi ni Arodi niyo nkuru umushinga amateka yatowe mu ntara ya Cankuzo akaba ari n'umuhutukazi nkuko inama nshingamateka yabishize ahabona. Bikaba bivugwa ko yakuweko ubudahangarwa kugira ngo azobanze abazwe kw'idosiye yagirizwa yo kwica kugandagura umuntu afadikanije n'umugabo wiwe. Umugabo w'uyo mushingamateka Arodi niyo nkuru akaba yitwa Nyamiye Christophe. Nyamiye Christophe akaba asanzwe nawe ari umukuru wa zone n'intara ya Cankuzo intara muri iyi minsi iheze. Amakuru ariko aravugwa cane mu Cankuzo niyo nkuru irabana n'iyo mushinga amateka yoba yaragize uruhara mu kwica umuntu muti vyoba vyifashe gute none uyu muntu yamwishe gute matohoza ariko aramukogwa ko ameze gute. Nkuko amakuru yo mwibanga abivuga uyo mushinga amateka akavugwa muri ubwo bwicanyi uwo mushinga amateka yagirizwa gufatikanya n'umugabo wiwe hamwe na murumuna wiwe mu kwica umuntu ngo bamuziza amatati y'amatongo. Ubu rero akaba yoba amaze no gukurwa ko ubudahangarwa ubu akaba yoba yamaze no gukurwa ko ubudahangarwa uwo mushinga amateka Nyamiye Christophe mushiki wiwe Nyamiye Generose hamwe n'umushinga amateka Arodi niyo nkuru bivugwa ko barondeye abantu ngo baza kwica umuvukanyi wabo bapfa amatongo ngari ku mutumba Kigusu komine n'intara ya Cankuzo. Abo bantu rero mpejeje kukubwira barimwo Nyamiye Christophe umugabo nyene wa Arodi mushiki wiwe Nyamiye Generose hamwe n'umushinga amateka Arodi niyo nkuru bikaba bivugwa ko ngo barondeye abantu baza kwica umuvukanyi wabo bapfa amatongo ari ku mutumba wa Kigusu muri komine n'intara ya Cankuzo. Umugambi umaze gushigwa mu ngiro ngo uyo Generose bivugwa ko yaciye ahata itelefone yiwe. Iyo telefone ngo bayisanzemwo ubutumwa ngo bwoba ari nabwo nyanduruko yo kuba yarafashwe bwo bari bwo rero ngo bwakorewe ko mu kumufata agapfungwa. Amakuru turonka akaba avuga ko umushinga amateka Arodi yoba yaramaze gukurwako ubudahangarwa kugira yitabe ubutungane ariko ivyifungwa ryiwe be n'umugabo wiwe Nyamiye Christophe ngo bikaba bitaremezwa na rirya wari ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo bica bagakiza muri iyo ntara. Bivugwa ko
Christophe Nyamiye ngo yoba yarahunze ivyo bamwe bafata ko ari ukumukingira ikibaba. Ino nkuru ikaba iteye ubwoba kandi iranababaje banywanyi bacu. Mwumve iryo bara ryakozwe n'abo bantu umuryango wakoresheje ubwo bugizi bwa nabi ukagandagura umuntu wo mushinga amateka Arodi Niyonkuru, akaba ariko arakurikiranwa ko ivyo vyaha vy'ubwicanyi yafatikanije n'abo bantu nakubwiye, harimo umugabo wiwe Nyamiye Christophe ndetse na mushikiwe bakoresheje abandi bantu bakarondera abantu bakica uwo bariko barapfa amatati y'amatongo, no kuvuga Nyamiye Christophe, mushikiwe Nyamiye Generose hamwe n'umushinga amateka Arodi Niyonkuru, bivugwa ko aribo barondeye abantu baza kwica umuvukanyi wabo bapfa amatongo ari ku mutumba Kigusu, komine n'intara ya Cankuzo. Umugambi umaze gushirwa mu ngiro, Generose bikavugwa ko yaciye hati telefone bayisangamwe ubutumwa bwo bari bwo bwakorewe ko mu kumufata agapfungwa. Ariko kuko nabikubwiye, ikibabaje cane nuko hoba hatanguye kuzamwo ivyo gushaka kuburizwamwo ifungwa ryabo barimwo uwo mushinga amateka wewe yamaze no gukugwa ko budahangagwa, umugabo wiwe mukamumfije ko we yaza yamaze no guhungishwa kugira nyene atazobazwa ivyo yakuze. Amakuru rero akaba ariko avuga ko umushinga amateka Arodi we yoba yaramaze gukurwa ku budahangarwa kugira yitaba ubutungane, ariko ivy'ipfungwa ryiwe n'umugabo wiwe Nyamiye Christophe bikaba bitaremezwa. Narirya muri bihangange muri CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi ngo bica bagakiza muri iyo ntara. Amakuru tubandanya kubatohoreza abanywanyi bacu, tukaza kuyabashikiriza no mu yandi makuru y'ubutaha. Ibishasha tuzobibashikiriza tukazobibabwira mu ntara ya Cankuzo, akaba ariyo ntara iriko iravugwa cane, hakavugwa ibirabana n'uyo mushinga amateka. Abantu bamwe n'abandi bakaba bageze n'ico bavuga bati hewe Burundi uragowe nimba n'abategetsi basigaye bishora mu vy'ubwicanyi. Uyundi ati n'ubundi nibo basanzwe barabikora, kuko umutegetsi aba yishimikiza ko ari mu mugambwe agakora ivyo yishakiye kuko abazi ko afise abazomukingira. Birababaje cane, uyo mushinga amateka nahanwe vy'akarorero kandi ntiharabwe ivy'imigambwe canke ikindi cyaco cose, maze ahanwe akubitwe intahe mu gahanga mu gihe yoba yagiriwe n'icaha. Uyundi we yavuze ati none mu Burundi ko abantu bica uko bishakiye nta butungane, hari ikibazo cyo kudahana, nico gituma abantu bishora muri ivyo bikorwa vy'ubwicanyi. Bati aramaramaye ga yemwe, uyo mushinga amateka aranamaramaje inama nshinga amateka y'u Burundi yose, ivyo vyaha akurikiranweho nabibazwe, nayo ivyo mugabo yahungishijwe nawe nibamuzane ashigwe imbere y'ubutungane abazwe ivyo yagirizwa. Uyundi ati birateye isoni n'agahinda kubona uwari umutegetsi aja muri ivyo bintu vy'ubwicanyi agakoresha ubushobozi, agakoresha igikenyi, agakoresha ko ngari mu mugambwe, akaba yogambanira umuntu kandi akaba ariko arakingirwa ikibaba. None igihe cose yamaze adakurikiranwa bari barindiriye iki? Nibamufate akoregweko. Yundi ati iyi nkuru irababaje cane, bibaye nayo vyoba ari vyo, birateye agahinda kubona mu Burundi abantu bubahuka kwica abandi babaziza amatongo, kandi umuntu apfuye ntabwo ajana ayo matongo aba yahoye abandi. Birababaje cane, nibafatwe bazwe ivyico caha. Yundi ati murakoze cane kudushikiriza ayo makuru kuko ntabwo ahandi bayatangaza. Murakoze mubandanye kudutohoreza mutubwira ivyayo makuru. Yundi ati iyi nkuru irambabaje cane, nayo vyoba ari vyo, uyo mushinga amateka nafatwe ahanwe vy'akarorero,
ariko ikibabaje nuko numva hatanguye kuzamwo ivyo umugambwe, kandi murazi ko hajemwo ivyo umugambwe haba gukingira ikibaba ndetse no gukora ibintu abantu bikijana abantu ntibahanwe. Birambabaje kubona uyu mushinga amateka ashobora gufatanya n'abandi mu kwica umuntu, kandi ariwe yategerezwa kuba akarorero mu bandi, ati nabazwe icaha yakoze. Ni benshi batandukanye mwagiye mugira ico muvuze kuri ino nkuru, ariko natwebwe n'amakuru nyane tubandanya kubatohoreza uko mubizi ko amakuru yose avuga irya nino tuyabashikiriza. Ntandi hantu na hamwe rero ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV imbonesha kure nibashikiriza y'amakuru aba yaranyegejwe abarundi ndetse n'ibindi byose babiriko biragarukwa ko irya nino tugenda tuyibatohoreza tukabibashikiriza. Wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu nkuko namanda yibasaba no gufyonda kuri subscribe maze ukabordwa intererano maze tukabandanya kuja turabashirira ko amakuru n'ibiganiro umunota kuyundi. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, bakanya turaza turaba n'izindi nkuru zivugwa.